Yes, reka tubaramutse mwebwe wese bakunzi ba PITV, Peace International TV, abakunzi b'umuziki indundi moja kwa moja Buja Flavor kutoka hapa Bujumbura, abakunzi b'umuziki inyarwanda.com kabisa muri East Africa Community. Turababwira bari mu Rwanda, bari muri Congo, abari muri Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, abo bose b'umuziki bakunda. Yes, turabaramusa cyane nkuko rero mubibona. Murabona uwo mugabo kuva hasi gushika hejuru, uwo ni Benjamin Mugisha the BELLE kabisa, umunyarwanda avyifatamwo neza mu muziki. Ubwo rero yarasanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yatumwe ko nishira hamwe company now company kugira ngo ashobore guteramisha abarundi ejo samedi na dimanche. Rero muzobyibonera byinshi kabisa. Rero muramubona ariko araganira aha. Rero yaravuye muri radio Buja FM kabisa, itanga ibiganiro byiza bya entertainment byiza bikuze impano z'ugwaruka. Ubwo rero yari kumwe n'ibigatanya bidasanzwe mukanya muraza kubibona. Yari kumwe na Big Farias, yari kumwe na Sarbi kabisa ndetse n'abandi kugira ngo batubwire byinshi byo baduteguriye ejo mu bitaramo bidasanzwe. Yes, moja kwa moja kutoka Bujumbura kabisa. Ejo rero igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda igihe cy'isaha indwi saa saba kabisa kuri Eden Garden Resort Bujumbura kabisa, maridadi kabisa hapa Bujumbura. Bazokwatsa umuriro, bazoba bari kumwe n'ibigatanya. Wamanya Big Farias, murabona Sarbi kabisa bameze neza. Ejo rero abone bazokwatsa umuriro kuri stage, kuri podium ngo bazoba bari kumwe, bazokwatsa umuriro udasanzwe kugira ngo bashobore kutubwira byinshi bihambaye. Ati rero bimeze gute rero ejo nimuze musibe. Nuko rero naho kwigenekerezo rya mbere kwezi kw'icumi dutanguye umwaka mushasha, ahubwo ukwezi gushasha birakomeye cyane kuri Messe des Officiers. Benshi bari bazi ngo ni kuri Jardin Public, oya kabisa ni kuri Messe des Officiers. Naho nyene bazoba baje kugira ngo bateramishe abarundi mu mpande zose, bazoba baje kugira ngo birabire bino bigatanya. Umuriro bagenzi uzokwaka ahantu Big Farias afatwa nk'umwami w'umuziki hano mu Burundi. Muramuzi muri Battle Boy kabisa, murabona ko ndameze n'umusaza ariko akiri umujene. Rero na Sarbi kabisa nawe nyine muramuzi kabisa, arabyifatamo neza. N'abasore babyifatamo neza no mu Burundi, bajabuka mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na hakurya y'amazi bita mu Congereza overseas, barashika za Dubai, mu Bufaransa, Iburaya hose mengo ntiwabo. Abo rero ni bazokwatsa umuriro. Murabona rero uyu ni the BELLE kabisa, nawe rero niwe rero azoba aje kugira ngo yatse umuriro. Twabibutsa yuko ayaje kugenekezo rya 27 ukwezi kw'icenda igihe cy'isaha saa 9 kabisa, saa 9 nibwo yashika ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kabisa. Ubwo yaje kwakirwa n'isinzi indiri y'abantu bamuvugiriza ingoma, bamenyesha amakuru n'abandi burira ibiti kugira ngo bashobore kubona the BELLE kabisa. Ubona ko abarundi bakunda kwakira abashitsi. Rero uyu mujama rero muramubona nitwa the BELLE Benjamin Mugisha, kazana benshi batari bakahasi. Rero niho azoba ari kugira ngo yatse umuriro. Aha rero ndababwira ariko yari kumwe na Randy Promoter, ariko yamufatiriye aho nyene igihe yaravuye muri Buja FM kugira ngo batubwire ibintu bikomeye cyane. Rero ngo baganiriye kubiki the BELLE aravuga ati abarundi bameze neza, abarundi umuziki we ko barazana ni moto kabisa, baravyifatamo neza. Abati kweri namwe ndabemera cyane mu kinyarwanda, babone cyane mu Kirundi ngarabemera. Rero ngo niho azokwatsa umuriro kandi ubwo yaje ari kumwe n'umuryango, ntaje rumwe bagenzi, yaje ari kumwe n'umuryango ndetse n'abandi bantu bamuherekeje n'umufasha wiwe Pamela. Yes, rero yaramuzanye, yabwiye Sarbi ati wewe ndakubwira mugenzi, ejo umufasha wawe n'uwanje, abatambukanyi bacu bazaba bari kumwe. Mbere binakunze bishobotse no kuri podium, kuri stage baje hamwe nabo ngo batse umuriro. Gabandi barabati hagati ya Pamela na Bernice ndazokwatsa umuriro gusumba uwundi. Murabona ko baberewe bameze neza cyane, abasore bo muri East Africa Community ndetse no muri Great Lakes kabisa, mu karere k'ibiyaga bigari la région de Grand Lac kagizwe n'u Rwanda. Rero benshi batabizi Region Grand Lac igizwe n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Aba rero nibo bazokwatsa
umuriro. Ati rero bizoba bimeze gute muri kino gitaramo cya now company ariyo yagitumyeko. Rero inoza byifashe uku rero eje nkuko nabibabwiye azoba kuri Eden Garden Resort Bujumbura kabisa igihe cy'isaha 7 kabisa. Inozoba bikomeye cyane. Hama dimanche itariki 1 z'ukwezi kw'icumi azoba ari muri messe des officiers. Niho rero umuriro uzokwaka. Rero nguzo bimeze gute hazoba ariho ba Babo, DJ Diallo, Bushali, Big Farias kabisa, RG the DJ, Sarbi kabisa, Lino G na Shem na DJ Rempa kabisa. Niho bazoba bari na MC Ami Pro. Muramutse yuko nawe abyifata neza bikora neza ugasanga ibintu biraryoshe cyane. Nawe niho azoba ari kugira ngo ibintu bizokwake. Rero benshi baravuga ati u Rwanda ngo ruratembere mu muziki, bandi bakavuga ati ngo umuziki w'u Burundi unteye imbere, ngo abastari b'u Burundi ngo bifata ukuntu ngo hekuntu ngo mbege ngo Big Farias yagiye ngo kumwakira ngo ntari bibereye. Bagenzi rero aba bajama game babarimwo biragoye kwitahura kuyimenye kuko baba bazi code. Ubonye nk'umwami ha Big Farias agiye kwakira mugenzi we the BEN kabisa, ntibaze ngaba yagiye uko abuge hari ikintu aba agiye kurondera. Kwa mara abonye abajournaliste benshi bacana cyane ko bamwe bururi bitende babaheka. Yes, akazi kamarakazi bagenzi muze mumenya akazi kamarakazi burya bo barazi impamvu bari bagiye kugira ngo bakore akazi kabo. Rero nta kubatwenga cyangwa kubafata nabi, ahubwo bo baba bazi umwuga uba wabajanye uwari we. Rero nico gituma bazokwatsa umuriro udasanzwe. Rero muri aya masaha muri uyu mugoroba mukanya aratanga ikiganiro ku bandi n'abamenyesha makuru, press conference kabisa yanke conference de presse, ubwo azabarika aratubwira byinshi kubijanye n'umuziki wiwe, ico abona cokogwa ndetse n'ibindi bikomeye bijanye n'umuziki hano muri East Africa Community. Twabibutsa yuko rero the BEN kabisa n'umunyarwanda yamenyekanye ku ndirimbo zitandukanye zikomeye, yajyanye featuring n'abasani bo muri Tanzania, ariko kandi akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero yaraje yaciye mu Rwanda avuga ati reka mve mu Rwanda nerekeze hano i Bujumbura muri Buja kugira ngo ashobore kwatsa umuriro ateramishe abakunzi. Kandi rero sabarundi gusa bazoba bahari, hazoba haje n'abandi banyamahanga. Ejo rero no tuzovyibonera hagati ya Big Farias, hagati ya Fizzo na the BEN, ninde azokwatsa umuriro. Moses Angelo kabisa tuzoba tuhari, PITV izoba ihari kugira ngo ibahe ibyo biganiro byose moto muzoshobore kuryoherwa muvuga ati aba bajama bimeze gute, bizoba bimeze gute. Yes, moja kwa moja mubashara maridadi kabisa kutoka hapa Bujumbura kwenye kituo cha PITV, Peace International TV. Yani tutakuwa mubashara, tutawaletea vipindi moto jinsi mutaona wasanii wa hapa Burundi, nguri vinara Big Farias, Sarbi kabisa na wengineko watakonga moto, watawasha moto mbele ya mashabiki wao kwenye uwanja kesho Jumamosi tarehe 30 mwezi Septemba kabisa, saa 7 moja kwa moja kwenye Eden Garden Resort Bujumbura. Hawa watawasha moto kabisa na Jumapili tarehe mosi mwezi Oktoba kabisa, moja kwa moja kutoka kwenye kituo cha Messe des Officiers jijini Bujumbura. Hawa watawasha moto, mtaona nani mkali, nani nguri kabisa, nani kinara. Mnajua kwamba Big Farias anajiita mimi ni kinara cha muziki. Tutaona sasa kesho kwenye uwanja, kwenye podium wakiwa pamoja na wengineko jinsi watakavyoweza kukonga moto. Tuwakumbushe kwamba the BEN kabisa ni Mnyarwanda musani maarufu huku kwenye East Africa Community, Afrika Mashariki kabisa. Alifanya collaboration au featuring na wengineko wasanii kutoka Tanzania, na hivi anaishi Marekani, lakini kabla ya kufika hapa jijini Bujumbura alipitia huko Kigali kwao kabisa, na akasema acha nielekee Bujumbura kwenye tamasha kubwa ambayo imeandaliwa na kampuni ya Now kampuni ambayo imeitisha hii tamasha, imefanya maandalizi ya hii tamasha ili waweze kuwadhihirisha mashabiki wao kesho. Mimi ni Moses Angel, tuwakumbushe kwamba tutawaletea vipindi mbalimbali. Kwa muda sasa wanakwenda kuandaa kipindi na waandishi wa habari ambapo atakuwa anatuelezea. Tuwakumbushe kwamba hapa mlipomuona ni kwenye kituo cha Radio Buja FM ambapo akiwa akiendesha kipindi na hao wasanii Big Farias, akisema kwamba kwa kabisa muziki wa Burundi unapiga hatua na wakubali wa Burundi kabisa jinsi wanavyoendeleza muziki wao sana kabisa. Amewakubali na amemwambia Sarbi kabisa kwamba kesho atakuwa na mke wake, yani mke wake wa the BEN kabisa, wao ni Pamela na BELLE, wao ni mkewe wa Sarbi kabisa. Watakuwa kwenye fasi moja kabisa, na
amesema kwamba ikiwezekana na wao watakwenda kwenye podium kabisa stage, na waweze kufanya na wao waweze kukonga moto, waonyeshe ubabe wao kama na wao ni mama ngangari kabisa. Mimi ni Moses Angelo. Sasa kesho nitawakumbusha kwamba MC Ami Pro atakuwepo. Najua Diaro, Bushari, Big Farias nimemsema, RG the DJ, Sarbi, Lino, G, Shame, DJ Rempa. Hao wote watakuwepo. Yes, na Kiswahili tunakizungumza kwa sababu kuna wengine wanatufuatilia, Wakongomani huko Kinshasa, huko Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma, huko Kenya, Kampala kabisa, moja kwa moja kutoka Uganda. Hao wote wanatufuatilia. Rero tukaruke mu kintu cyacu, ejo nimuzosibe kabisa, zo bari bimeze neza kuno baberewe. Hanyuma umuziki w'Uburundi utera imbere apana kuguma tuvuga amajambo menshi, amajambo abe make, ibikorwa bibe byinshi. The actions speak louder than words. Niko bavuga tema ibikorwa birivugira gusumba amajambo. Nuko rero nimuze musibe kabisa, zo bimeze neza, turabire rero urupimo. Murazi yuko iyo umuntu ari muhira aravuga ati je nta muntu yonkubita, kandi biragoye ko kubita umugabo umusanze mu rwego, biragoye bagenzi. Ejo rero tuzaraba imba BEN aba bajamazo bakubita hasi, arafu tuone kinara ni nani. Iyo bavuze kinara bavuze icamamare gihangange, ninde rero azabaye kugira ngo tuyitirabire ibyo bintu bidasanzwe. Rero muri kumwe na Moses Angelo, moja kwa moja PITV, Peace International TV, kuri YouTube muradusangaho, kuri Facebook muradusangaho. Tubaha ibiganiro bimeze neza, industry y'umuziki w'u Burundi, analyze tukabaha ibintu bicukumbuye kabisa bimeze neza. Turi kumwe n'aba producer bameze neza, babyifatemo neza. Rero mugire subscribe kandi mubana natwe, mugire partage. Hama majamba abe make, ibikorwa bibe byinshi, muze mwirabire ibikorwa bidasanzwe. Ubwo the BEN azoba ariko arakora bidasanzwe hano i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ibintu bimeze neza, biryoshe, bisorongoye. Nuko rero nimuzosibe Moses Angelo. Bye bye.